Turazi yuko muri benshi mubandanya gukurikirana ibiganiro by'isamirizi yanyu, ibiganiro bitunganywa na Radio Réveil, Radio Ikanguro ijwi ry'ubutungane. Ikaba ari radio ikunkira ishirahamwe ryanyu mukunda cyane Renape Burundi, Réveil national pour la promotion d'équité, canke ikanguro y'igihugu riharanira ukungana kw'abarundi bose imbere y'amategeko. Muradukurikirana muciye ku buhinga bwa none, aho mushobora kuturonka muciye kuri chaîne yacu ya YouTube, Facebook na Twitter. Tukabashikira ngaho mu mihanyi wanyu. Turazi yuko mudukurikirana muri mu gihugu hagati canke hakujya imbibe zacu. Amajwi yacu abashikira 5 kuri 5 avuye muri Afrika y'ubuseruko. Uno munsi nkuko mwamaze kuvyumva, mukaba mugiye guteramana na Prof Domunezero, aho tuza kugaruka ku kibazo twavuga yuko ari question d'actualité, aho abarundi batari bake barimo barasaba yuko leta yofuta umugambwe Iprona. Kumvo tuza kubaha, tukaza kuca ijya nino vyagiye biraranga uwo mugambwe ku ntwaro yawo, ndetse tukaza no kubabwira vyagiye biraranga aba president bagiye bava muri uwo mugambwe uko ari batatu: Capitaine Michel Micombero, Colonel Jean-Baptiste Bagaza na Major Pierre Buyoya. Mubandanye muri kumwe natwe kuko ataco tutaza gukora kugira dushe kubashika ku nyota. Abatari bake bashobora kwibaza bati kubera iki umugambwe Iprona? Umugambwe Iprona wagize iki? Ni biki bihari? Ani giki cyo tumufutwa? Atari wigirishije turazi yuko kubakurikiranira hafi ivyo Burundi, igenekerezo rya 2021 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 mu Kigobe mu ngoro y'amakoraniro harabaye igikorwa kidasanzwe, aho umugwi w'igihugu ujejwe ukuri utoza ukuri no kunywanisha abarundi, SVR canke Commission Vérité et Conciliation mu rurimi rw'igifaransa, watanze ico twokwita rapport d'étape imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bikoranye. Muri iyo rapport d'étape vyaragaragaye yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 972, igihumbi kimwe amajana 973, ku ntwaro ya Capitaine Michel Micombero, yuko hakozwe ibikorwa ihonyabwoko ryibasiye abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Ivyo akaba atari umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CVR uvyemeza gusa, n'abarundi batari bake ndetse harimo nabo mu bwoko bw'abatutsi bakaba bemeza yuko igihumbi kimwe amajana 972 imbere n'inyuma yaho yuko habaye igikorwa c'ihonyabwoko ku bwoko bw'abahutu, aho bitwa bamenja bagatogwa mu mazu yabo, haba mu ijoro canke ku murango rya Kariva, bagatogwa ku buzi, batowe n'inzego za leta, bakagenda amazima yongo. Akaba ari naco gikorwa umugwi CVR umazemwo imyaka itari mike udutohoreza iyabo bantu bazimanganiye, aho vyagiye kugaragara ko abo barundi bo mu bwoko bw'abahutu bagiye baratogwa mu ntara zose zigize Uburundi,
yuko bahereye mu binogo rusangi mu ntara zitandukanye. Bikaba bimaze kwemezwa ko mu ntara zigize Burundi yuko hafi ibinogo birenga 4,500 yuko vyatohojwe neza yuko ari vyo vyoba vyahambwemwo abo barundi bene wacu bo mu bwoko bw'abahutu. Kriteri ikaba yari imwe muri iryo vangura ry'abo barundi baja kwicwa, bakaba baraba abarundi b'abahutu baciye ubwenge, eka bafise igihagararo muri kominote, baba badandaza, abihebeye Imana, abapastori, eko wowe wese afise ico yirengeje muri kominote, haba naho waba wubatse inzu y'amabati washobora kubizira, eka naho waba ufise agakinga kashobora kukuviramwo urupfu. Awo Kapiteni Micombero tubabwira akaba yari yavutse 1940, yitaba Imana 1983, ariko hagati yaho mu kwezi kwa 11 iteki 28 1966 akaba yarakubise kudeta yamushize ku butegetsi, ikiringo ciwe cose yamaze ku butegetsi kwabaye kwica gusa, atagikorwa na kimwe c'iterambere ari kubaza mu gihugu c'u Burundi. Si ivyo gusa vyo kuri Perezida Micombero, kuko inyuma yaho hagiye kuza uwundi mu president Colonel Jean-Baptiste Bagaza, aho kwigenekerezo gicenda ukwezi kw'icenda 1976 nawe yakubise kudeta imushikana ku butegetsi. Abarundi bari biteze yuko bagiye kuruhuka, ariko vyagiye kugaragara yuko nawe nyene ako gatima kihonya bwoko ko kari kamunyengetereye, kuko bivugwa ko urudome ina u bisigura umututsi, umuhutu, vyagiye bikora mu gisata c'indero, aho abarundi mu bwoko bw'abahutu bagiye bakumirwa mu bibazo vya leta, eka naho babitora ugasanga amanota yabo yaciye ahabwa abatutsi, gutyo ubuzima bwabo bukaba burangiriye ngaho mu mwaka wa 6, aho bamwe baca bahitamwo kuja mu vyigwa vy'iyobokamana, ivyo twokwita yagamukama. Amukaca mwumva yuko ubwo bwari uburyo bumwe bwo gushobora kubakumira mu vyitunganywa ry'igihugu, kuko nivo zabo zaba ziri hasi cane, ukaca usanga ibisata nka vyose vy'ubuzima bw'igihugu vyiganziwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi. Tukibutsa yuko aba president bose yaba Michel Micombero canke Jean-Baptiste Bagaza bose bakaba barabo mu bwoko bw'abatutsi. Tukibutsa kandi yuko uwo mu president Jean-Baptiste Bagaza yavutse 1946, akaba yitavye Imana vuba mu 2016. Nivyahereye ngaho gusa, kuko itariki 3 kwezi kwa 9 umwaka wa 1987 Major Pierre Buyoya nawe yaciye ahirika ubutegetsi, acaza ku butegetsi aho yatwaye igihugu c'u Burundi kugeza itariki 1 kwezi kwa 6
igihumbi kimwe amajana 993 nawe akaba yari uwo mu bwoko bw'abatutsi nyene akaba yavutse igihumbi kimwe amajana 949 ayitaba Imana hirya y'ejo mu bihumbi 2020 nawe nyene hagati muri iyo myaka y'umwarongora uburundi butwaza agafuni nkuko bene wabo nawe babikoze igihumbi kimwe amajana 988 akaba atihanganiye abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu ntara za ruguru aho mu ntara ya Ngozi na Kirundo mu makomine ya Ntega na Marangara yarekuye za kajugujugu zigenda kwirara mu bantu zirarigita ibyo byose akaba atakindi cyabimutuma atarugwanko banku abarundi bo mu bwoko bw'abahutu kuko bibwira ko ari benshi hamwe bubandanya bagwirirana yuko bishobora gushika ubwo bwoko bw'abatutsi bukava ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora tukibutsa ko abo baperezida bose uko ari batatu yaba Capitaine Michel Micombero, Colonel Jean-Baptiste Bagaza, Major Pierre Buyoya, bose barabatutsi bakava mu mugambwe umwe ari wo mugambwe wari wiharije uburongozi ubona akaba atari uwundi akaba ari umugambwe Iprona akaba ari impamvu n'umunsi twahisemwo kuwuteramirako kugira dushikirize ivy'abarundi batari bake barimwo barasaba abo mu matora yatunganijwe ku rubuga rwa Renape Burundi kuri Twitter babaza bati umugambwe Iprona hakurikijwe ivyo vyabaye ku ntuza ku ntwaro yawo wofutwa canke ntiwofutwa abamaze kuba kwemeza yuko umugambwe wofutwa bakaba bamaze gushika ibice 97 n'ibicindwe kwijana nayo abashigikiye yuko utofutwa bikaba ari ibice 2 n'ibice 3 kwijana atesegaho kasogokuruwe atahoma yapanga kasogokuruwe yayitwaye mu gikwe nuko rero tukaba twagomba tubasubiriremo ingene amatora yagiye aratunganywa umugambwe Iprona wagiye wizegwa ayigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda 1961 mu legislative washobe kuronka ibice 90 kwijana nayo igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 1965 mu matora yatunganijwe ukaba washobe kuronka ibice 63 kwijana igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 10 1982 ukaba warose amajwi 100 kwijana igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu 1993 ukaba washizwe hasi n'umugambwe Frodebu aho uwo mugambwe Iprona warose amajwi 21 n'ibice 86 kwijana nayo igenekerezo rya 4 ukwezi kw'indwi 2005 ku muzo wa CNDD-FDD uwo mugambwe ukaba warose amajwi atarenga 10 mu mandi kurikira mu igenekerezo rya 23 ukwezi kw'indwi 2010 ukaba warose amajwi 11 kwijana nayo mu 2015 igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu inyuma y'imigumuko idasanzwe umugambwe ukaba warose amajwi atarenga 2 n'ibice 49 kwijana inayo mu matora heruka igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020
ukaba warose ibice bibiri ukaba warose amajwi 2 n'ibice 43 kwijana mukaca mubona ikibanza umugambwe ufise mu mitima y'abarundi. Nuko rero tukabandanya duteramye aho tubandanya tubabwira ico abarundi bibaza kuri uwo mugambwe iprona. Umugambwe ubazwa ivyaha bidasanzwe, ivyaha vy'ihonyabwoko, aho ducijya nino turabe nigiki gituma ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati buri ku mugambwe ubazwa amabi angana nkuko ngo bandanye ukora ku gataka ku Burundi, aho abenshi bibaza iyo kontra baba bafitaniye kugira bafate umugambwe wakozeho nyabwoko ubandanye widegemvya mu gihugu c'u Burundi. Abashobora kuba bibaza yuko uwo mugambwe hari ico baba warafashije mu mateka y'u Burundi, na cyane cyane abibaza yuko genekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi 1962 woba waraharaniye intahe y'ukwikukira, ariko uko kwikukira kukaba kwashikanye abarundi ku mahonyabwoko kubera ko baje bakora ivyaha birengeye n'ivy'abakoroni bakoreye abarundi. Nuko rero tukabandanya tubabwiye ico abarundi bibaza, kubera ko vyagiye kugaragara yuko haba mu bikorwa vy'iterambere Burundi bwagumye buri nyuma, kuko vyagaragaye yuko n'ingoro y'umukuru w'igihugu yakoreramwo CNDD-FDD itaraza yuko yari inzu y'impangano. Ivyo vyose bikaba vyerekana yuko umugambwe ntayo y'ukwikukira koko wari ubumbatiye, usivye inyungu z'ubwoko bumwe. Nuko rero turibaza impamvu mu masezerano yarusha ngene vyaje umugambwe iprona hanini ya uzi yuko ari umugambwe urikiyemwe abatutsi nkuko nabo nyene bavyemerera, ukiha ibice 40 kwijana mu gihe muri rusansuma rwakozwe hagati y'igihumbi 1924 igihumbi 1925 gwerekanye yuko abatutsi bashobora kuba bari munsi ibice 14 kwijana, na y'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bakaba barenga ibice 85 kwijana. Nayo mu matohoza aheruka gukorwa gwihishwe mu 2017 bikaba vyerekana yuko ubwoko bw'abatwa bwemewe n'ibwizo shingiro ayuko baba bamaze kwababa ibice 2 kwijana. Tugaca dusanga muri iryo gabanganywa ry'ubutegetsi ubwoko bw'abatwa buboneka mu gasunuzo ico bita cooptation, nayo bo mu bwoko bw'abahutu busa naho aribo bahagarariye igihugu c'u Burundi, ugaca usanga bahawe ibice 60 gusa kwijana. Abarundi benshi bakaba barimo baribaza impamvu yatumye ubwoko budashika ibice 14 kwijana buhabwa ibice 40 kwijana, nayo ubwoko burenza ibice 85 kwijana bukaronka ibice 60 kwijana, no kuvuga esheke y'ibice birenga 26 canke 25 gutyo. Nayo ubwoko bw'abatwa bwo bukazimangana ku gataka ku Burundi, kandi buri mu bwoko butatu bwemewe n'ibwizo shingiro. Mu mihande birishe rutabira ngo yanse gusoza ngo bigarukikana ingara, rero yamubigera birishe ruranjuranya uyonde nirwa mabera ko beta baragenda
mubandanye mugumana natwe tubandanye tubateramisha ku bibazo bitandukanye ntimurambigwe uko Renape Burundi atacitazokora kugira ibandanye ibashika ku nyota kimukuza abazungu b'ababirigi umwaka ngo baza haraje umuzungu ntirujuguma yarakorotse mu mahanga mbere wa mengo bamurose yaje nk'umusazi yapanze mu rugari yavuye ku rugari aradapanga mu gitebo niho yayorana rugari leta amapoto atinjaya nuko rero mubandanye mugumana natwe kuko Renape Burundi irabandanya kubateramisha tubandanya tubabwira ico abarundi bibaza ku mugambwe y'Iprona impamvu vyawo bibandanya vyubahirizwa harimo nk'umunsi mukuru wahariwe ngumwe bw'abarundi akabamwe n'ibindi vyagiye birashingwa n'uwo mugambwe aho abarundi batari bake bavuga yuko ivyo bintu vyose vyohindurwa agashingwa ibindi bishasha bikurikije ukungena abarundi bamaze kunywana kuva mu 2005 kugeza no munsi tugezeko cyaturondunga rabi nkongo bashenye igisaya banywaguye ntabara mugenze ntabaza gashuri nikande nibiboko ntabara umpungisha mazu ntabaza gatongo nigire nikibimba nituzi rero abarundi bamwe barimo baribaza bati nituzi ico umugambwe CNDD-FDD washimye kugukorana no mugambwe y'Iprona ndetse bakaba bibaza kontra yobe iri hagati yabo kubera ko umugambwe wakozeho nyabwoko nkuko vyagiye bigaragara no mu bindi bihugu atari Burundi gusa iyo migambwe iharigwa ivomo igafutwa ivyayo bigafutwa ndetse haba naho hoba ariho n'ibendera ryashizeho niyo migambwe iba yakoze amahonyabwoko ikabiruhuka ruko ihinduwe rero ariko mu Burundi twacabona amabarabara yitiriwe umugambwe turabona imisi mike mu mugambwe nuno munsi igituma abarundi bagenda kuyunamira abarundi bakabandanya bibaza bati ivyo bizohera ryari kugira baha agaciro amaraso y'abana b'u Burundi bishwa taco bazira kugerekezo rya 13 ukwezi kwa kabiri bararungitswe kete mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka aho ishiramwe Renape Burundi rifise ivyo bisaba leta y'u Burundi irongowe na General Major Evariste Ndayishimiye ivyo tukaba tuzobigaruka ko mu biganiro vyacu vyo hanyuma uyu munsi tukaba twahisemo kuvuga ku kibazo ca Iprona gusa yabaye icibare wa muhungu ngo ni munwa yarabariye rujuguma aragira uwatukuriwe keza kezera umuntu yo umugambwe Iprona bamwe baravuga bati niyo hageze gutanga ubuzi ugasanga bahitamwo abo bita ngo bafise experience mu by'uburongozi ariko bikaba vyagaragaye yuko experience ba umugambwe ufise ari ubwicanyi gusa atakindi kizima wakoreye abarundi ariko tukabasanga mu mabanki aribo buzuyeyo abo mu masosiyete y'assurance eka no mu bindi bisate bitandukanye rero abarundi bakaba babandanya basaba yuko leta umugambwe wofutwa igihugu ciza ukava ku rutonde rw'imigambwe yemerewe gukora mu gihugu c'u Burundi ahubwo nyabona imitahi gasohorwa abagize uruhara mu iganagurwa ry'abarundi bo mu bwoko bw'abahutu bagafatwa bagashengezwa imbere y'ubutungane kuko nta kuntu bovuga kunywanisha abarundi
bakanywanisha abarundi mu gihe abatumye batanywana ababaciyemo imigwi bakagandagura abarundi mu bwoko bw'abahutu mu gihe bari ngaho bashigikiwe n'amategeko bakagira uruhusha rwo kubandanya baduza amabendera yabo kandi babaye aba champion mu bikorwa byo guhonya abarundi mu bwoko bw'abahutu. Ivyo abarundi batari bake bakabibaza ryari uwo mugambwe uzogyozwa ivyo wakoze, uko hari byinshi vyibwe, hari vyanyazwe, yaba amakonte y'aba fonctionnaire b'abahutu bakorera leta ico gihe, akaba ari amazu yabo yihagiwe, amatongo ekari y'abana bomowe mu vy'abavyeyi babo. Na nuno munsi bakabibaza ryari leta y'u Burundi izofata ingingo yo kubibasubiza hakurikije amategeko ndetse n'inyungu bihuye n'imyaka abavyihagiye babimazemwo, kuko vyagaragaye yuko impunité niyo yatumye ivyaha vy'ihonyabwoko vyisubiriza mu Burundi, kuko mu gihe Jean Baptiste Bagaza kura mugenzi we Michel Micombero yaza kumuryoza vyakozwe, twaza yuko vyakozwe nawe ku ntwaro yiwe n'ivyakozwe 1993 aho bagandagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abene igihugu. Ni twibaza yuko ivyo bikorwa vyari gusubira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ni ngirakamaro rero kuri leta y'u Burundi kumva yuko abarundi bose bategerezwa kubahirizwa mu gateka kabo mu byo bakora ndetse bagahabwa agateka mu vyabo, bagasubizwa mu byo banyazwe, hama banyaze nabo bagashengezwa imbere y'ubucamanza bakabihanirwa vyiza vy'akarorero kugira batange n'akarorero ku bandi, ntihagire uzobandanya yibaza yuko icaha wagikoze hatinda akagera igihe udashobora kukibazwa. Ya migani bavuga bati agapfuye kabazwa ivu, bamenye yuko agapfuye katakibazwa ivu ahubwo kabazwa abagakoze. Ni no kuri ayo majambo tugombye gusozerera ko kino kiganiro, tukaba tuzogaruka ku ikete ishiramwe RENAP Burundi ryandikiye urwego anshinga amateka na nkinguza amateka, ni kopi yarungitswe ku mukuru w'igihugu kugira dushobore kugira ico tubivuze ko twongere tutange detail, kuko birateje isoni agasabwa yuko ndetse leta y'u Burundi yoraba kumugwi CV wamaze kwemeza yuko 1972 1973 habaye ihonyabwoko, yuko yoraba ingene yosubiza mu vyabo babiteshejwe ndetse n'ingingo mperekeza zigafatwa kuri uwo mugambwe Iprona wari urongoye igihugu ico gihe. Mukaba mwakoze mwebwe mwese mwagumanye natwe kuri mikro, mukaba mwari kumwe na Deo Munezero, na ubutaha tuzosubira guhurira ku mashine yacu ya YouTube, Facebook na Twitter. Ukaba ufise ico uterera bashaka kutwandikira kuri email yacu renapeburundi@gmail.com. Usani zuba rizerutse Burundi, ekusana